Shalom, shalom, Kwetoshi family. I hope everyone is doing well, alright? Nizera ko mwese mumeze neza. I'm Hardwork Hawkins. Right now, tugiye kwigana icigwa kijanye no guhuza OX wallet address na Satoshi app kugira ngo dushobore kuba tworotira ama OX twamayininze. Muze kudukurikirana neza kugira ngo muze mubikore neza muri video twabateguriye. Amaso kuri ekra, amatwi kuri audio. Murabizi mwese yuko duca hano munsi handitse mi mon compte canke tugaca hano hejuru kuri wallet. Uravyonda? Bimaze kuguruka umanuka munsi ahanditse OX. Ukayifyondako ugaca ufyonda ako kajambo ka link withdraw address. Hejuru ushiramwo address yawe, hoba iyo muri OX canke MetaMask wallet, ariko ukaba uzirikana sekirite yayo, ugaca ushiramwo na asset password bise ngo modo password active. Uza gushiramwo adresse publique cyangwa se wallet address nkuko musanzwe muyita. Urakopya ukagenda ukagira kole. Uyikuye muri OKX canke OX naho nugira kuri receive ukagenda ukayitwara hariya. Iyo uyitwaye uba uzirikana kuzi sekirite ya wallet yawe ugiye guhuza imbere yo kubikora. Urugura application ya Satoshi ugasubira hamwe kuri wallet kandi umaze kuhasubira ukahugurura ukamanuka kuri OX ugaca ufyonda kuri link withdraw address. Hejuru ugira past mu gifaransa ni coller, munsi ugaca wemezamwo ya mode passe de l'active. Duhagaze aho nyene mu gihe waba utari bwa créer mode passe de l'active cyangwa se asset password, uzakora ama video twatanze kera. Uca ufyonda aho kuri link hama ugakonfirma. Ukaza kuraba code muri application yawe ya Gmail, niyo bise ngo ni email verification code cyangwa se email OTP. Muri email yawe bisaba ko wayigize mise à jour kugira bize birakorohera. Ntimwibagire gukora subscribe. Murabona ko muri Satoshi batungikiye code. Iyo code turugurura, hariyo bandungikiye ubwa mbere sinayikoresheje, reka turabe yigira kabiri bandungikiye. Urayifyondako ukayikopya. Umaze kuyikopya uyitwara hamwe bayigusavye muri application ya Satoshi. Ugira coller ku bakoresha igifaransa, paste ku bakoresha icongereza. Ugaca ugira confirm. Ivyo biheze baguheza verification je suis pas un robot. Ugaca urondera ahantu hasa neza cane ukaba ari uza kuyikorera na kamera nziza. Uraheza ugashiramwo visage yawe, bakakubwira uburyo uza kuyikora. Umwe wese bamuhereza guide nkuko twabikoze twipasa ubwa mbere. Ukurikije amategeko bagenda kwandikira very good. Biheze bagaca baza kuverifyinga yuko ya visage ari wewe koko atari umusumagira kwiwe. Bica vyikurayo ugaca baguheza ahantu ugaca ufyonda kandi ugaca ukonfirma ukabura hejeje guhuza ya address. Congratulations. Iyo uhejeje guhuza ntibagire gukora subscribe, ariko iyo bamaze kuguhereza ibi bintu
nta kindi tugutumira ni kudufollowinga ku mbuga dusanzwe dukoresha kugira ngo ibizokurikira uzoze urabimenya. Izo mbuga iyo tuvuze izo mbuga usanga ari Twitter aho dukoresha Hawkins HW, YouTube Hardworker Hawkins na Facebook kw'iryo zina nyene. Aho tukaba turahejeje kugira tubereke uburyo muza kubikora kuri YouTube. Wandika izina Hardworker Hawkins ugaheza ukugurura. Umaze kugurura uca ubona ya channel yacu ukayifyondako ugaca uza gukora subscribe, abone mu gifaransa, s'abonner mu gifaransa. Ibyo biheze uca wongera ukuguru ugafyondako ukugura notification. Niho amavideo dushirako agushikira urya mwanya tukiyashirako utarinze guhangayika ngo uyarondeze. Mana ko dushaka ivyigwa byinshi bitandukanye by'ingirakamaro kugira ngo dufashe projet kwegera imbere namwe mutahura. Ntibihereye aho turabatumira kandi kudukurikirana ku rubuga rwa Twitter cyangwa se X imbere yuko batangira kubarisha kudukurikirana. Wandika Hawkins HW isigura Hardworker, kuko ba Hawkins ni benshi. Uhejeje ucuza gukora abone, follow mu Congereza, naho nyene kugira uze uraronka amakuru dushirako, tugutumira kugura ka notification, amaposte yose dushizeko ukaza urayaronka. Turasubiyemwo ako ka notification utakuguruye ntuzuvuge ngo amaposte ngo ntayubona, nuko benshi batabuguruye iyo notification. Twabwiye ko ba Hawkins ari benshi, nuko tumenye ngo dukwiye kumenya itandukaniro rya Rida Hawkins wo muri Koetoshi hamwe n'abandi. Nuko maze kugurura nta kiba gisigaye. Murabona ko na YouTube channel iriko ngaho kuri Twitter yacu, muguzi wayibuze uzoyitora. Ushaka kutwandikira message mu gihe twaburanye, ndetse wifuza no kuturungikira kuducoin udushimira, urafyonda kuri iyo address ukaturungikira. Mwibuke ko address ya Koa na Ethereum hamwe na Binance na Polygon zose zikoresha address imwe nk'iyo ya Ethereum, kuko niyo muri MetaMask zihuje umugwi wiwe bise ngo nama Event blockchains. Kuri Facebook naho nyene ntitubibagiwe, uragenda ugasangaho Hardworker Hawkins yahigereye, hama ugaheza naho ukugurura. Iyo usanzwe udufollowinga usanga hari like it. Iyo usanzwe utadufollowinga usanga hari ako kantu ugaca wemeza ko ugakora follow, amakuru yose dutanga ukazoza urayaronka, ndetse ugashira muri favorite canke default bivana nuko wabihisemwo. Reka tubashimire rero kubadukurikirana, mwame mubikora kubw'urukundo kuko natwe turabakunda, kandi mwibuke yuko Facebook ariyo dukoresha mu kuyaga mu rurimi rw'ikirundi, ururimi rwose twandikiyemo turakwishura, kubera yuko izindi konti zikora ari konti professionnel, iyi nayo ikora tuyikoresha nka social network. Turabakunda cane, mwari kumwe na RD Hardworker, Imana ibahezagire.